mu ntumbero yo kuronka abaserukizi mu ntara zose zigize igihugu bazoba bashoboye gutanga ubutumwa neza ku bijanye n'isuku n'inyifato ibereye mu gukinga ikiza ca coronavirus. Hatanguye kuri uno wa 18 Rusama inyigisho kugwaruka 150. Izo nyigisho zigamije gukinga coronavirus zikaba ziriko zitangwa n'ishirahamwe Global Peace Chain Burundi rifatikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ku buryo bw'ishirahamwe OMS. Umushikiranganje Ndikumana ajejwe amagara y'abantu ari nawe yatanguje izo nyigisho, akaba yamenyesheje ko izo nyigisho zishigikira ugwaruka mu kumenya ingene rutanga ubutumwa mu kugwanya ikiza ca coronavirus. Ibikorwa by'uno munsi bije kugira ngo dushigikire ibikorwa by'ugwaruka na cyane mu kumenya ubuhinga bwa none bwo kumenyesha inkuru y'imvaho kandi no kwigisha urundi rwaruka kugira ngo bikingire ingwara zituruka kw'isuku rike na cyane kwikingira ikiza coronavirus. Muri make rero iki cigwa cy'uno munsi kiza gutuma mwebwe ugwaruka rw'imboneza mushobora kuronka ubumenyi bukwiye kugira ngo mushobore gufasha leta ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu kurwanya sida gushitsa ibikenewe byose mu rwaruka kugira ngo twese hamwe dufashanye kugira ngo dutuze iki kiza ca coronavirus. Nawe Atanaze Ntungwa nayo icegera c'uburongoye Global Peace Chain Burundi amenyesha ko izo nyigisho kuri ugo gwaruka ziri mu ntumbero y'umugambi wa leta wo kugwanya ikiza ca coronavirus. Gukoranya urugwaruka kugira ngo dufashe leta y'u Burundi na cyane bicishije mu bushikiranganje bwayo bw'amagara y'abantu twigisha urugwaruka nyene uko uburyo butandukanye bwo kwikingira ico kiza ca coronavirus harimwo gukaraba, harimwo n'indi bundi buryo bwose bimwe bita ama methode barrière. Hanyuma urugwaruka nyene tukaca ruba ico bise abaserukizi akaba ari bazova ngaha baza kwigisha abandi bantu. Izo nyigisho ziriko zibera mu Hotel Zion Hotel zikahabwa ugo gwaruka ruva mu mihingo yose y'u Burundi zikazomara iminsi 3.